sinabonye indirimbo ingene zakunzwe hama ca ntegura igiteramo igiteramo cari gisanzwe kiri ku mutima nari ndindiriye igihe cavyo nagombye kubikora mu mwaka wahera ariko numva sico gihe kandi indirimbo zari deja zamenyekanye ariko numva ko igihe ari uyu mwaka hama ndumvira hama turabikora mu buryo bw'ubuhinga twayiteguye tuzi ibyo tekinikima muziki majwi n'indirimbo tumaze amezi kuva mu mpera z'ukwa mbere twatanguye amahirwe rero twariteguye ariko kandi ikintu nguma ngaruka ko nkavuga Imana iriteguye gusupurena birenze ibyo twe twateguye kuko niko yamikora kugira ngo igume yitwa Imana igomba abantu gusabishika kugira ngo ibakorere ibyanyu ibyo batari biteze rero n'umu maca mvuga ngo mwitege ubona Imana ivuga ikora ibohora ikiza iharira ibyaha kandi ihanagura n'amarira numva ari cyo nabwira abantu unze mwiteze nta kintu na kimwe ufise Imana idashoboye gukora ko biguhindurira ibihe murakoze cyane ku izina rya komite akandi karyo worship concert nagira ndabashimire bwa mbere kubona mwihanganye kandi kubona mwashoboye gushika ngaha hantu mwakoze Imana ibahezagire nkuko mubizi rero uyu munsi niwo dushaka kumenyekanisha ku mugaragaro ikijyanye n'igikorane mpimbazamana akandi karyo worship concert kizoba ku igenekerezo itariki ya 5 ukwezi kw'indwi 2026 iki gikorane mpimbazamana kiri mu mugwi w'urukurikirane w'ibindi bikorane Pastor Lopez yatunganije muri uno mwaka w'2026 icambere kikaba cabereye mu Bubirigi itariki 2 z'ukwezi kwa 5 no mwaka nyene iki naco kikaba ari ica kabiri rero kuri uno munsi turamenyesheje ku mugaragaro ko ari ntasiba itariki 5 ukwezi kw'indwi 2026 no mwaka igikorane akandi karyo worship concert kizoba atagisivye hazoba ari kuri Lycée yo mu Nyakabiga ahahoze hitwa Efi igihe cy'isaha 10:30 igihe cy'isaha 10:30 gikorane kizoba gitanguye hanyuma kubera tuzi neza yuko hari rimwe na rimwe abantu bashobora kuzira rimwe bakinjira rimwe bikagorana no kuvuga yuko uzoshaka gushika kare igihe cy'isaha 8 umuryango kuri CSPPS zoba wuguruye kugira tworohereza abantu bashobore kwinjira tankomanzi rero ntarandiriye nagire mpijambo Pastor Lopez wenyene gutunganya kino ikorane mpimbazamana concert ngo atubwire umutima intumbero n'ibindi byose ashobora kuba yategekanije byerekeranye ni concert urakoze ndabashimiye kandi ko babashimiye kuba hano kimwe mu bintu Imana yashize ku mutima iyo ndirimba cyane imbaza Imana ni kumenyekanisha cyangwa gukomunika umutima w'Imana itinyiro cy'Imana n'inyota y'Imana ihoraho abantu bahoranira Imana iyo ndirimbye numva ari umuntu yakijijwe numva ari umuntu yagarutse ku Mana numva ari umuntu yashimye Imana numva ari umuntu yakize numva ari umuntu yavuye
byanyizigiro byari byaheze jewe mba nakoze mission ntibiba ari guteramisha abantu gusa. Niwo mutima unarima. Ikindi numva novuga nuko iyi concept bahise akandi karyo mu ntumbero canke ushobora kubaza ati kubera iki titre, nuko hari abantu benshi baca mu bintu bakibaza ko nta yindi chance, nta yindi opportunity, byandenganye, imyaka yanjanye, abaganga bambwiye uku, ariko message ihagaze ngo Imana irafise akandi karyo umuntu wese mu byo urimo byose. Byarakunaniye gukizwa, Imana icicaye ku ntebe yayo imbabazi, igomba kuguha akandi karyo. Nimba ivyizigiro vyawe byari byaheze, Imana iragomba kuguha akandi karyo. Nimba wari urwaye wihevye, Imana iragomba kuguha akandi karyo. Niba hari ikintu ubona kigikunda, ariko ko Imana ikiri ku ntebe yayo inganje kandi y'imbabazi, iragomba kwereka umuntu wese ko ifise ishobora gukora ikindi kintu utari witeze. Ikindi novuga ni ikijanye nuko n'iki abantu boza biteze kurya munsi. Nivyo twariteguye mu buryo bwose, uburyo bw'umuziki, uburyo kuzoba hasa neza, stage sono imeze neza, turiteguye. Ariko kandi hari ikintu kirengeye ivyo. Ya Mana yatwinspira indirimbo benshi mushobora kuba mwarakunze, irya Mana niyo abantu bakwiye kwitega gusumba ibyo tuzoba turiko turabona amashusho, amatara meza. Iyo Mana niyo ifise rendez-vous n'umuntu umwe wese. Rero ari ikintu maze kubona, iyo wagomba guha ikintu umuntu ugasanga umuntu nta gishika gufitiye, ntakwakiriye neza, urashobora kutamuha ikintu wari ushaka kumuha. Muranabibona iyo tuja ahantu umusiti akakwakira neza, ata n'ivyo yagusavye umva womuha nico atagusavye. N'Imana niko imeze. Iyo abantu batayigiriye igishika, iyo abantu nkoresha ino terme batayishuhiye, iyo abantu batagize ico gishika no kugitega, irashobora kudakora ivyo yari yateguye. Rero ico nokominika abantu nkarabona kuri afishe akajambo kanditse ngo muze mufise umutima witeze. Ubwo nibwo rufunguruzo rw'ivy'Imana izokora. Muze mufise igishika, baracu kubona twebwe nubwo ari twe tuboneka, ariko muze muvuga ngo Mana ndagomba ikintu gishasha ukorera ubuzima bwanje kuri irya programme, kuri irya tariki. Nico nobwira abantu. Ikindi novuga uko mwabibonye kuri afishe, kwinjira ni ku buntu, ni ku buntu, nta condition twashizeho kandi tubirongowemwo n'Imana. Ariko kandi twashizeho uburyo nk'uko abantu basanzwe babizi, ibi bikorwa bisanzwe ari ibikorwa bisaba uburyo bwinshi. Nico gituma twashizeho uburyo butandukanye kugira ngo abantu bashobore gushigikira wa wundi yumva ati oya ndatahura ico byabasabye, abikore ko arongowe, kugira ngo na babandi badafise n'ico dukeneye gukora cose kirimwo excellence, gisa neza, ntagire na kimwe tugabanura. Ego numva ari byo noshobora gukominika papo y'iki gikorwa. Ibindi kumbure turaza kubivuga hanyuma. Murakoze. Ubuze ngo n'Imana yoba yanganirije canke gukora abanishimira iki canke kumbure ari uburyo buhari. Ariko amatwi ansumira sinzi ko ari umugani bakunda kuvuga ngo ijana ntijyana murindi. Sinazi ko ari umuntu ngaha kw'isi ahari kuburyo yumva afise ibifaranga, kuburyo yumva umengo yokumabike. Rero kugira ngo akwishure, yabaye instruction canke c'Imana nshize ku mutima kubw'ibi bikorwa. Hama nta na rimwe ntangura ufise uburyo. Nizera ico Imana yanganirije, nta kimwe kiraboneka, nkayikurikira cane cane nkayigirira confiance, icizere, kuko na cane cane ko yagiye iranyibutsa ko aha ngeze niyo yagiye imfata ukuboko, niyo yagiye inshoboza kuronka n'ubwo buryo bwo gusohora indirimbo.
ntaranamenyekana mutaramenya yagira mfata ukuboko buhoro indirimbo imigora iriko iranyibutsa rero n'ibi binini nyizera rero ncagaguye ndabikora mu kwizera ngakurikira ijwi hama Imana ikagenda irakoresha abo batandukanye babibona bakumva birabakoze ku mutima. Igiteramo cyumviriwe kuva kera canke wabonye ukungene indirimbo zakunzwe hamuca w'imbere? Sinabonye indirimbo ingene zakunzwe hamaca ntegura igiteramo igiteramo cari gisanzwe kiri ku mutima nari ndindiriye igihe cavyo ntabwo ngiye kubikora mu mwaka wahera ariko numva sico gihe kandi indirimbo zari deja zamenyekanye ariko numva ko igihe ari uyu mwaka hama ndumvira hama turabikora. Ca kabiri reka Jean Bosco aza kucishura ko mugabo hari ico babajije abantu bitega iki gishasha. Ngira ndagisubiramo mu buryo bw'ubuhinga twayiteguye mvuze ibyo tekinikima muziki majwi n'indirimbo tumaze amezi kuva mu mpera z'ukwa mbere twatanguye amarepetition rero twariteguye ariko kandi ikintu ngaruka ko nkavuga Imana iriteguye kudusurprena birenze ibyo twateguye kuko niko yamikora kugira ngo igume Imana igomba abantu gishika kugira ngo ibakorere ibya bindi batari biteze rero n'ubu maca mvuga ngo mwitege ubona Imana ivuga ikora ibohora ikiza iharira ibyaha kandi ihanagura n'amarira numva ari cyo nabwira abantu unze mwiteze nta kintu na kimwe ufise Imana idashoboye gukora ko biguhindurira ibihe. Zoca bigenda gute ari hamwe basigaye hanze? Ubwa mbere hajya muri Skepes ubundi ni hanini cyane kurusha uko abantu bashobora kubyumvira nuko hugaye twashimye Skepes ubwa mbere kubera umutekano kubera haba hugaye abantu bagaca mu muryango umwe birorohereza security y'abaje muri concert bikorohereza n'abariko baratunganya ariko by'ukuri ikibanza ni kinini ariko turiteguye gukora ibishoboka byose kugira abantu bagubwe neza rero niyo byashika hakuzu tuzoba twiteguye yuko hari ibyo dushobora kugira uwo baba ari hanze turiteguye ariko twizera ko hari hakwiye by'ukuri ego reka ngira ko n'ikindi kivuga ngo mbega ko twabonye amasosiyete arakwiye canke hariho n'izindi zoshobora kuza ntarakwiye uwo wese ashobora gushaka kwifatanya na kino gikorwa umuryango uracuguruye akaryo kiwe karacyahari mbere yaba amasosiyete ariko kandi yaba n'abantu ku gatwe kabo bumva bafise umutima wo gushigikira kino gikorwa rero imiryango iracuguruye urakoze. Murakoze cyane icyo cyumviro cy'ubushikira cyiza neza kandi turashimira abantu batanguye kubikora cyane cyane ndashaka kumenyesha nimero abantu bashobora kuganirizaho ku kintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'igikorwa cyangwa ikindi kibazo cyose kijyanye na concert bashobora kwandika cyangwa bagahamagara kuri 62 063 000 62 ubusa 63 ubusa iyo ni nimero ari ushigikira ari ushaka kubaza ikibazo icyo ari cyo cyose ashobora guhamagara hama twashyizeho uburyo bushobora korohera abantu uburyo benshi basigaye bakoresha nyine telefone ngendanwa uciye kuri CRDB barafise ubuhinga bwa sim banking kode ya CRDB ni ubusa 1 4 3 000 1
143 iyo ni ya CRDB. Bankobo inoti nayo turi kuri kode ya 99200 99,900 iyo ni bankobo inoti. Lumikash nayo ubusa 63 ubusa 063 000. N'amakoti aba yoroshe ayo umuntu ari wese ashobora kuyarungikako, kandi hari icyo yavuze pasteur kuri amafaranga agiye hamwe ntiyakora ayo ariyo yose igikorwa cyane kandi tuba twifuza n'abantu batanga umutima ubikunze, ayo umuntu adashoboye gushigikira yose ashobora kuyatanga, ari n'amashyirahamwe ashobora kutwegera tukavugana mu buryo dushobora gukorana, ariko uwo ari we wese ushaka gushigikira igikorwa arahawe ikaze. Murakoze. Ico kibazo naco kw'ishure nyene hari ikintu nkunda kujana naco byari ibintu byinshi ntegura, mugabo ndubaha cane uburongozi bw'Imana mu masengesho. Iyo rero nateguye ndabaza ngira ko yanyene ibi bikorwa niyo Mana yaduhagurukije kandi kirabikoresha. Rero byinshi bafise 2027 mugabo mugiye babinyemerera tuzabibamenyesha, yabinyemereye kumbure ntazo bari mu mwaka kuva saa 10 gushika saa ngapi? Hari abandi baririmbyi umuntu yo kwitega? Ego hari abayifite surprise kandi ego babikora neza n'abarundi. Ego nibaza ko byugariye muri ako yavuze surprise, kugira ngo nubwo ari ijambo abamenyesha amakuru badakunda cyane, twitege ibizoza bidutangaza kuri uwo munsi. Kwibutsa amatariki n'ikibanza. Tariki 5 z'ukwezi kw'indwi kuri Skebers X house yitwa Efi Nyakabiga ku bisaha 10 n'igice. Abo mu zindi ntara bite? Mwaragiye no hanze? Ku bijyanye na zindi ntara, icyo gikorwa kiriho mu nteguro no mu mutima, turaciyumvira ingene tuzoshobora kubikora mu zindi ntara. Yego tuzobibamenyesha. Wavuze ikindi cya urutonde rw'indirimbo, nibaza ko indirimbo zose ntitwoziririmba, sinibaza ko tuzoshobora kuziheza. Ntihateguwe pe? Kiretse tugize peyi. Iyo nayo ngira ngo hari izo, ariko tuzorinda izishoboka. Ego. Mu bisanzwe bino bikorwa ni ibikorwa binini kandi bisaba uburyo bwinshi cyane. Rero mu ntunganyo y'ibikorwa hariho by'ukuri uwo mutima uba uzoshobora ko kino gikorwa kiza kirasanga n'abantu mu ntara. Nicyo gituma tuba tuvuga ngo abantu baba bakora kugwa ko na mwene bino bikorwa by'ukuri bagira uruhara rukomeye mu kubishigikira kugira bishike no mu ntara hagati. By'ukuri abantu babona Imana ikora, Imana igendagenda, Imana ikora ku mitima ikiza abantu, kugira ijambo ry'ivyizigiro ritangure gucika by'ukuri ikintu gifatika hirya no hino mu gihugu. Murakoze. Byinshi mu buryo bw'ubuhinga, ubuhinga nabwo bujana n'uburyo. Harimo mbuze ubuhinga, hacajemo twa docteur, hacajemo ibijanye n'amajwi y'amasanamu yo kubisa neza. Pastor Lopez amaze kubivuga ibikorwa byose bikorwa kugira ngo bikorwe muri excellence, bikorwe neza nk'abana b'Imana nyine. Ico biza gushaka gushishura kuri umunsi kuko mu kuri bisaba byinshi cyane. Ubunyene umuntu ashaka ngo byose byamaze guhura, umuntu akeneye niba amakamera mirongo ingahe, niba akeneye son, imizuku, ico ni kizokwishurwa iminsi imbere. Abandi batatu si hakiri ibibazo mbere yuko kumurikisa gusozera. Gusozera ukuboko ashobora reka tumira kuri we ati yishimikije ki twemeza ko izo biruta ijya Imana nkorera imenye iriya naje ingene ikora kugira ngo yamenyeshe icubahiro. Ico biri mu byo nizera. Rero ico mwokwitega
kugira igume yitwa Imana iturute itagereranywa n'umuntu iriteze gukora ibirenze ibyo twiyumviye ibyo tumaze kubona n'akandi kanyonyene iyi ni rero nyene. Igiteramo gitunganijwe gute ati hari igihe hakoreshwa ijambo concert gikorane ati yeswe hazoba ari umwanya munini wo kuririmba ubutumwa ati nubwo byose ari ubutumwa. Nibaza ko iyo bavuze ngo azoba ari ikorane ngo concert si Kirundi hagire twiteze igiteramo twitiza igiteramo tukitiriza igikorane mugabo umwanya munini azoba ari uhimbaza Imana mu ndirimbo umwanya munini uzobukize ico gikorwa. Yego babajije nibaza ko Jean Bosco yacacishura bijanye n'amabisi hamwe n'amasitandi byo gushobora kuronka amazi canke ikindi. Nagire nongere ko ahubwo ico yaraheje kuvuga ni concert y'indirimbo no kuvuga ishobora gucamo n'akanya gatoyi ko kwakira nk'abantu bakijijwe, ariko uwo munsi ubutumwa buzovugwa mu ndirimbo ntibuzovugwa nka kurya uhora buvugwa mu ishengero, kuvuga ni concert y'indirimbo. Hama ikijanye n'amabisi ubundi ico tuzoshobora gukora no kumenyesha abari muri ico gisata cyo gutwara abantu n'ibintu ico gikorane kugira by'ukuri amabisi azoshobore kuza hariya ari menshi, kandi murazi yuko ico nibaza ko atari kizogora kuko muramaze kubona yuko iyo hari ahantu hahuriye abantu benshi n'amabisi araza ngaho arahegera. Tuzovugana rero n'abantu bari muri ico gisata kugira bashobore kwegereza habe benshi begereza amabisi aho hantu kugira abantu hageze gutaha bashobore kuyafata vyoroshe. Murakoze. Ibijanye n'ico abantu bashobora kunywa zaba ifanta yaba amazi yaba amaji amwe ivyo bizoba bihari haje no kuvuga nta muntu azoshobora kwicwa n'inyota. Murakoze cyane. abantu baragomba gushimira bwa mbere leta ico gihugu cacu Burundi ko yashoboye kutwemerera mu nzego zitandukanye impusha kugira ngo dushobore gukora ico gikorwa ku mugaragaro. Baje babanza gushimira amashimire abamaze kudutera inkunga mubona ngaha notamment CFDB, Bridge, Bankobu, Puja Event, TNF, Shoka, Greater Vision n'abandi surtout na team turiko turakorana kirafasha muri organisation. Bashimiye kandi ko bakora neza mu mpande zitandukanye, organisation imediale n'aba intercesseur bariko barabikora impande zitandukanye no kwishengera usanzwe CLG. Turashimira namwe n'amamedia mwatwitabye kandi muzobandanya gukorana natwe kugira ngo igikorwa gishikire benshi. Imana ibahezagire cane. Ego comme turangije tubyaguka une chose, ni wewe watumye iki gikorwa kibaho, ni wewe wadushikanye kuri uyu munsi kandi ni uzotuma bikunda na le 5 juillet ukagendera imitima ikunyotewe kandi igukenewe. Turagushimiye ku nteguro zose, turagushimiye kuri iyi misi imbere uzoshishikara kutwiyereka. Turagushimiye mwami ko ari rendez-vous yawe ugomba guhura natwe n'abo waremye mu buryo butangaje. Uhezagire abantu bose bakwiye ko barakora muri iki gikorwa, ubazigame. Uhezagire n'aba bamenyesha amakuru mwami bariko barakora iki gikorwa kugira ngo benshi bize bashikire maze bahure nawe. Urakoze, tugusubije icubahiro muri byose mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.